sinazamuye vyagenze hejuru ngo nkumenyeshe ivy'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara nkumenyeshe ivy'isarura kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura vyawe. Nshaka gusubiramwo no kuyandi majambo makeya Apôtre Mbayahaga yigeze kuvugira muri eglise yiwe, ariko aravuga ku vyerekeranye n'umuntu yavuze nabi, aravuga igihugu, aravuga ati ukuri umuntu yarabeshe. Iyo Bibiliya iratwemerera neza ko umuntu yanka bene se, Bibiliya imufata nk'umwicanyi. Muri birya Apôtre Mbayahaga yavuze abantu bakamuvuga urabona uyu unye ariko aca ivyarya, uyu unye n'inzara ariko iramuvuga ibintu. Apôtre Mbayahaga niwe yavuze birya sasa gutukana Bibiliya ntibikunda, ni icaha. Hebi ivyaha haya tugiye hajya ku mpanda tukarondera imva z'abarundi n'iz'abanyarwanda, nta nuko twomenya ngo bane barundi cyangwa bane abanyarwanda, twoza mu Rwanda tugasanga abarundi dushaka kumenya ngo uno muri cyangwa n'umunyarwanda. En fait il est mort, c'est tout. Sinazamuye vyagenze hejuru ngo nkumenyeshe ivy'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara nkumenyeshe ivy'isarura kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura vyawe. Imvura iracagwa muri ya mihana, izuba riracarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura vyawe. Ibihe bizoshika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro z'isi. Wibutsa abasigaye begereye ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi wera. Yes, bakunzi ba Shine TV, reka ndabaha ikaze ngenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, waba uri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waba uri muri diaspora, ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose yari ngaha ndakubwira ngo ntucike intege. Gucika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma umuntu, ugasanga ntashitse kwihangiro yawe yashaka kugera, cyangwa ugasanga ari umugani w'ikirundi uvuga ngo umukene na nyina aramwanka. So guys, hari igihe tuba mu buzima twebwe nyine twagizemo uruhara, kuko twebwe turacika intege, wakoze iki kiranka, ushobora ko ubuzima bwawe ari ubwo tuje kugira amayesheki. Amayesheki kenshi ari igihe bituvako bivanye n'uko twitwaye mu kazi kacu. So guys, ntucike intege rero. Iciyo bibigel mignone di monde. Yendi gare mama bitso ngenda bahesho na sho. Ariko reka tubana tuganire. Yendi ko ndaririmba genre hari abantu bambwiye ngo nze mwe ntangura ikiganiro ndabaririmbira.
muze muri ayo makomante abantu bagiye arabinsaba nukuri narumvise impanuro zanyu kandi sinzabaririmbira nguko uteye nuko sabirangaragura canke ngo oui c'est la vie la canke ngo tambira ku rukuta oya hariho indirimbo je ndabaririmbira kugira ngo zibakomeze zibafashe zibe muri izo ni kugira ngo just wumve ko hariho ibindi bihe biri imbere yacu malgré ivyo turiko turacamo. Indirimbo ndabaririmbiye ni indirimbo iduha like ngwimvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura vyawe. Iyo bavuze ngo imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa en fait iyo hatari imvura haba izuba, iyo hatari izuba haba imvura. Ni ukuvuga ngo ivyo bihe byose birarengana, ariko ivyo bihe byose birengana ntibikakumara iki? Imbaraga z'umutima. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo urinde ubugingo bwawe kuruta, urinde umutima wawe kuruta uko urinde ikindi kintu cose, ngo kuko ubugingo bwawe aba ariho bududubiriza. Bivuga ngo biragoye kurinda, biroroshe kurinda ubugingo, biroroshe kurinda kuvuga nabi, mugabo biragoye kurinda umutima. Nico gituma iryo jambo ry'Imana ritubwira ngo urinde umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu cose, uko ubugingo bwawe ariho bududubiriza. Ufite ubugingo bwacu bududubiriza mu mitima yacu. Nico gituma harya ikintu nahise igihe yagomba gupfa yarabwiye ati umubiri wanje umutima wanje urabikunze ariko umubiri uravyanze. Bisigura ngo burya umutima ni ikintu ca mbere kitakubesha. Iyo uri mukuri kirabwira turi mukuri, iyo uri mu kinyoma kirabwira turi mu kinyoma. Hama umubiri kubera ko urafise ubwoba, umubiri wanje urafise ubwoba, nk'ubunye ko wambwira ngo ndagutabira, umutima wanje hari kuvuga ati agira nkubitire iki kwanza, uri mukuri canke uri mu kinyoma, kavuga ati abantu bagize ikosa, nimba sa pardon, nimba ari iki niki gikora uku nuku. Mukaje usanga le fait yuko ico kintu kiri muri wewe umutima wakubwira ati kimeze uku nuku, naco gituma umutima kenshi utaguhenda, donc urakubwiza ukuri kw'ikintu. Mugabo umubiri utinya ikintu cose ubonye gishobora kukugirira nabi, mugabo umutima uba uri sûr y'ico kintu. So guys, rero nashaka tube turaganira ku bintu bitumara imbaraga z'umutima wacu. En fait uno musi ushobora kuba uri mu bihe vyiza. Burya sinzi umuntu umwe yavuze ati lo succès iragoye kujera gusumba galère ni burya buzima bubi. Sinzi ko maze kuba mu buzima bubi, je ndamaze kububamo, sinovuga bubi comme tel, mugabo bwa buzima utaruzi ko wobamo, sivyo? Bwa buzima utaruzi ko wobamo. Rero ubwo buzima utazi ko wobamo akenshi gituma hari igihe vyoroha, mugabo succès hari ubuzima utazi ko bubamwo bugoye, mugabo hariho n'ubundi buzima utamenye ko bubamwo mugabo bwo hejuru. Muri ivyo rero bintu bibiri, ikintu coroshe kubamwo ni ubuzima bugoye bwo hasi utaruzi ko bubamwo, mugabo ubuzima bwo hejuru bworoshe utaruzi ko bubamwo. Burya ubuzima burakunda kugwisha abantu benshi, buratuma bagwa. Yahora yemera Imana akabivamwo, yahora yitonda akaba umusazi, yahora asenga ugasanga gusenga yarabihevye. Donc harya rero succès iragoye kujera ubukene. Nico gituma akenshi uzuraba abantu iyo bagowe bambaza Imana, mugabo bafise ubutunzi umengo bahindutse Imana, sivyo? Umengo bahindutse Imana muri bo. So nico gituma rero jewe akenshi nkunda kukubwira ngo ibihe ntibikakumara imbaraga. Iyo ndirimbo iba muri jewe kabisa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Ni ukuvuga ngo ibihe ntibikakumare, vyaba bitoya vyaba binini, mugabo ibikomeye igituma bidusubiza inyuma canke bituma tuba abandi bantu nuko hava mu kwiyemera. Naho ikintu ca mbere Imana yanka mu buzima bwacu ni ikintu co kwiyemera. Urumva? Rero tugerageze turabe ku kintu cerekanye n'ingene twikomporta mu gihe turi mu buzima bwiza. So
niho hantu agomba kuvuga kuri ibi bintu twebwe hano dukorera ku mbuga. Urabona ko ukizi nta muntu n'umwe bakuzi. Uri ahantu nyine hawe nyine uzinanye na wowe n'abajyango bawe, abavukanyi, inshuti n'abagenzi. Mugabo hariho abandi bantu mudahora bavuga ati minyone iryo nyene minyone niryo nkoresha ngaha. Hano duhura akavuga ngo shaka magaye izina rya frère aravuga nkora ngo iryo zina ngo naryo ngo nirya minyone nirya kazi. Donc ugasanga ako kazi ndiko ndashira mu iryo zina ryanje minyone. Iryo zina minyone rirampinduye rirangiza uwundi muntu ngize umusazi. Donc ugasanga ndi umusazi nsigaye ndi mw'ibarabara nsigaye meze nk'umusazi kubera ko iryo zina ryanje ryituyemo. Rero iryo zina ryanje ryituyemo ni kuvuga ngo iryo rirangira umusazi canke rikangira like ikindi kintu co hejuru, like ikindi kintu ugasanga n'ivyo nategerezwa gukora sindabikora neza kubera ko hari iyindi monde yaje mu buzima bwanje itari isanzwe ihari ubwa mbere. So rero niho usanga twebwe ahantu dutandukaniye n'abandi bantu baba mu buzima busanzwe nk'ibije ndiko ndababwira. Hari ababikurikirana tuzinanye, hari n'ababikurikirana mugabo tutazinanye, kandi la majorité nabo tutazinanye. La majorité nabo tutazinanye. Nico gituma iyo wagize erreur ukavuga ikintu kibi akenshi bakunda kuguha image y'ico kintu. Je ndibutse ko nigeze kuvuga ikintu kuri réseaux sociaux nticari kibi, mugabo ku muntu atazi impamvu nakivuze nticari ciza, sivyo? Nticari ciza. Ico kintu kiratembera mu bantu bose ku mbuga, ugasanga abantu bagenda batoya ku kantu gatoya wavuze niko bapostinze, ku buryo nahura n'abantu aho kumpamagara izina ryanje ngo haba mukobwa yavuga vya bintu, urumva? Ngasigara mfise iyo identité ya vya bintu. Arico gituma ndababwira ati akenshi ibihe biratumara imbaraga z'umutima. Ugasanga hari ibintu ntubahuka kuvuga mako kubera ko namaze kumenyera amakamera, sigaye nzi imbere yanyu comme je veux. Donc igihe cose nshakiye ndaza nkavuga ivyo mvuga, rero biragira kure. So rero kimwe mu nashaka ko tuganira ni ibintu ducisha ngaha mu kanwa kacu. En fait no kugira ngo ni excuse ku bantu maybe bashobora kuba bavuga bati rya muntu ashobora kuba yaturengeye, yatubwiye nabi. Guys, hari igihe umuntu avuga nabi nk'uko komucika akavuga nabi ariko atari nko n'undi umuntu. Mugabo hariho n'umuntu siboreza akavuga ati bana je ndafise abafana benshi ku mbuga, ubu rero nzoza ndavuga di n'importe quoi. Ugasanga mu vyavuze bitumye abantu bamwanka canke abantu bamukunda. Rero tudashaka gushika ku kintu kivuga ngo ibihe vyose ukwiye kumenya ingene uvyitwaramo. Bimwe mu bintu bigoye kumenya ingene uvyitwaramo ni ibinyene vya novuga ngo byo kuba public, ukaba public ku bantu bose, ugasanga abantu bose barakuzi. Hari igihe usanga bigushize ahantu uvuga, ugasanga urumva. Hariyo akantu nigeze kubona iyo wavuze nk'akantu ugasanga kuri TikTok bahagiriye challenge, kabona akantu ka trendings, bagashanga akantu no mugasubira mu muntu yagasubiyemo ubwa mbere, yagasubiranyemo n'agahemo kenshi, ukazibona ko ako kantu kubera ko ka trendings uri kurondera kandi ko trending agusumba ka kandi wavuga ubwa mbere, kaje usanga ako kantu ka kabiri ugira uvuge, usanga uvuze ibintu biri bizarre. Urumva kaje usanga ba bantu biguhaye image mbi, kandi ugasanga siyo mutima wawe, muko kubera ko ufite uko bagasoye kugakura mu kanwa kawe, abantu basigaye bagufata nabi kuri ico kintu kimwe. Nkuba hari umuntu avuga ibintu vyiza ijana mugabo kamwe yacishijeho kamwe konyene, katunye abantu bamubona nabi, kandi kariko kagira kure gusumba ya ma content yose yahora akora. So ndanashaka rero guhagarara. Turi mu bihe vyaho bavuga ngo mu karere k'ibiyaga bigari mu bihugu vyacu hari ukutumvikana kw'ibihugu ibi na biriya. Kutumvikana gasanga je nkoresha imbuga ndaje ndavuze di n'importe quoi
kubera ko urubuga rw'iwanje nta numwe turusangiye, nta numwe ambwira ngo vuga iki, nta numwe ambuza kukivuga, kubera ko nomara amaje mu kukivuga ndakivugana uko ndacumva, nta numwe nahanuje imbere yuko ndakivuga, nta numwe yambwiye ati yewe nta hantu wavuze nabi nawe iraba wikebuke, ukarusanga mvuze di n'importe quoi mu bintu ntategura ko novuze. Rero muri ivyo bintu kenshi gituma ivyo bintu binsubiza inyuma, ni kubera ko naravuze vyinshi vy'akamaro mugabo hari ico kintu navuze kitari ico, kubera ko kwa kwimenyera, kwa kwibona, donc usanga mvuze ibintu bitari vyiza. Rero nka tuko dukoresha imbuga, twari dukwiye kuvuga imvugo idakomeretsa uwunye canke uriya. Nk'ubunye moi je comprends mal ingene ashobora kuza kwikorera débat tranquillement, nta muntu n'umwe ntutse, nta muntu n'umwe mvuze nabi, nkaca asanga abantu baje kunuka muri commentaire, nkaca asanga abantu baje kunuka muri commentaire. Jewe rero ngenda zifuta, ukaba uzi neza kwandika commentaire uje kunuka, commentaire yawe ndayisuprime, ndayifuta. Gituma ndayifuta, j'ai droit, mais toi t'as pas droit yo kunuka. Uvyumva, nta muntu umwe natutse, just kubera ko nivuga igihugu canje neza, ukaca uvyiyumva uje gutukana. Utukana tuko turahangana je nawe, winde yakubwiye kuri mwihangano. Iyo mvuze ku muntu yasavye ubwenegihugu mu gihugu c'Uburundi, ukaca uza ukantuka, mwebwe muri imbesire, mwebwe muri biki n'ibiki, mwebwe muri aba n'aba, naza nkabivuga tranquillement, nta muntu umwe nasubiyemwo ivyo yavuze. Ntazi uvuga ngo ni igihugu kitifuza, iyo aba kitifuza twebwe baba bibaza ko twabuze iyo tuja kugira ngo ntitugende, mbaze ko twabuze iyo tuja. Turafise amapasiporo mu nzu, turafise mugabo ubuzima buri iwacu, buri mu gihugu cacu, kirimwo amahoro, kirimwo umutekano, kirimwo igisabwa cose kugira ngo igihugu kimererwe neza. Rero wewe nimba nturanahonyora, nturarenga umupaka, nta pasiporo ufise gusohokana no mu nzu iwanyu, urafashe umwanya wawe uraje kuntuka. Nshaka gusubiramwo no kuyandi majambo makeya Apôtre Mbayahaga yigeze kuvugira muri eglise yiwe, ariko aravuga ku vyerekeranye n'umuntu yavuze nabi, aravuga igihugu, aravuga ati ukuri umuntu yarabeshe. Rero biyo ntiyavuze, hari abantu bamwatatse, ayo n'amacanja, uko no kwikundwa kaza, ibi n'ibi. Ega guys, iyo ushaka kwikundwa kaza bigakunda, urashaka n'ikundwa kaza, nimba utabutukanye, ariko ata muntu n'umwe abatutse avuze ati uyu muntu yarabeshe. Erega iratwaye nawe nyene yo kuvugira igihugu, même si ari umupasteur, iratwaye kuvugira igihugu, ko igihugu ciwe. Kuko Bibiliya iratwemerera neza ko umuntu yanka bene se, Bibiliya imufata nk'umwicanyi. Rero nawe ntushobora kuba wokunda ibintu biri hanze gusumba ibiri mu gihugu cawe, hama ngo bice gukonsidera nk'umuntu, kuko deja bene wanyu ninde? N'abarundi bene wanyu. Yes, iyo uvugiye igihugu rero cawe nta ngorane na zimwe ziba zirimo. Ahubwo jewe nanje kuvugira ngaha n'abantu batukana, utegasha wifata abantu ukabatuka. Urumva? Erega hari umuntu agusubiza, mugabo kubera ko ufata iya mbere mu gutuka umuntu, harya umuntu agusubije ntaba ari mubi. Ahanini hari igihe rengerwa akabura nta yindi shwa afise atariho gusubiza no kukwivuna. Kavuga rero ko ata yindi shwa mfise, reka ndamutuke, reka ndamwite ko ari gipfu, reka ndamwite ko ari kirofa, kubera ko nawe maybe wamubwiye ko ari imbwa, ugasanga birasi ko yifata. Kuko twese ntitwaremewe kwihanga, bon du moins si abantu bose bashobora kwihanganira ico umuntu amubwiye. Rero ashobora kubimbwira nkavuga ati je m'en fiche, navuge canke areke birabishe. Mugabo mu kubivuga ugasanga ndabivuze kubera ko umutima wanje ari kumeza.
mugabo hari undi adafite umutima nk'uwo wawe adashobora kwihanganira ikintu maybe umubwiye avuga ati nk'umuntu ko ariko arambwira nabi waye ambwira nabi ndaho n'umuhimbi ndaho mwimbwa tu vois ibintu nyene vy'ibitutsi biri bizarre. So guys, éduquez akanwa kanyu. Il faut tourner la langue cette fois avant de parler. Il faut d'abord tourner la langue cette fois. Turuna akarimi kawe inshuro indwi mbere kugira uvuga ikintu kuko ikintu ugira uvuga umuntu kiramukomeretsa canke kikamukiza. Nico gituma ari imbere yo kugira uvuga ikintu maze kuciyumvirako. Hari ibintu tuvuga jewe hariyo bavuga ngo umuhini mushasha atera amabavu niko bimeze. Ndashobora kugira yaho inifo nkavuga nabi mugabo si caractère yanje yo kuvuga nabi. Ndashobora kugira yaho nka kuraba igitsure mugabo c'est pas mon habitude. Je kenshi ni ndavye nabi ndakwihoza nkicira ku ruhande kandi ntagisho bimbwira prochaine fois twahurukanda mutse nkakuramutsa mugabo hari abantu batameze uko. Kubwira ati jewe ntuze sindagutuke mama mponze. So twe dukoresha rero niko ndavuga kuri bijya Apôtre Mbayahaga yavuze abantu bakamuvuga urabona uyu unye ariko aci byajya uyu unye n'inzara ikiramuvugisha ntashonje vraiment niyo murabo kubona ko atanzara afise urumva rero ntamuvuze nabi mumureke vraiment we nimba wovuga ega hari gihe abantu bibaza ukuri kwaba ariko kuri konye afite hariho je kintu nkunda kuvuga nshaka kukubwira ikintu mugabo igicimviro cyane ntigikuraho icawe. Birashobora ko umuntu akubwira ikintu ntagitahura mu gucira uramutuka ukakireka ugikoresha umuntu yakubwiye mugo atagize iki udatukanye. Ejo ndababuze ntutukane reka guhangana kubera ko uhangana kubera ko urahangana kubera ko urahangana uhangana nandi kubera ko wigira equipe ukaza guhangana n'izindi equipe zitaguhemba. Abakinyi barahembwa abahangana barahembwa mugabo nimba atawurikana guhemba nagira n'umuntu aguhemba ibintu biri byo gutukana ntuzubikorere amafaranga ntuzoyarye. Igihugu cawe défendre famille yawe défendre abantu bose ubona ukwiye kudefenda mugabo ntiyagire uruhande namwe wegamirako nimba ari nabatutse mubu ndashaka kubona nk'abarundi usanga bariko bariga ingeso zo gutukana ntimutukane défendre ton pays bien turwa tukumuntu nomwe. Jambwira abarundi kubera ko je ndi umurundi kazi uzi gukunda umukobwa w'umurundi abigira ibanga kugeza umukuyi wabo. Namara abarundi turemye mwibanga nabo nyene barabizi ko turabanyibanga baje barabizi ko dufise amabanga. Rero gerageza tube abantu b'indero abantu badefend igihugu cabo mu rufasoni rwinshi gira urufasoni kundana. Hagize uvugane muvuga ivyo yavuze mudakwiye ko nakimwe tasha mwongeye ko mugabo we nimba ushaka kumukosora namukosora utamututse ntore ndaho abantu mwikorera Apôtre ngo rumva ibintu Apôtre Mbayahaga niwe yavuze bijye nawe mu kubivuga ibyawe bivuga utamututse bivuge utamuravye ngo yavuze ibintu hari abantu rero baronsa amatitre bikini ndaje niyo titre ndakwandika mugane rero ndakwandika ko nuko ivyo navuze ko wowe nimba wumva yavuze bitari ivyo muhanure basi genda Bibiliya iravuga ngo nimba umuntu agize ikosa amushikira umuhanure reka kuza kumbuga ngo nimba nawe bivugiye ku mbuga se urashaka kumwishura kavuga atana naha wabesha nkuko nawe yavuze ati uwo muntu yavuze ibintu yarabesha namwe nimba uje kumubesha uzavuga ati ahantu wavuze ibintu wabesha mugo utagize ente utamututse c'est ça kutukana Bibiliya ntibikunda ni icaha hebi ivyaha. Hari akandi kantu kamwe nshaka kubumvisha sinzi ko nza kukabona vraiment hari akantu kamwe ni ibintu vyerekeranye no kuvuga ukuri no kurekuriranira. Nawe nibakubaza ni kuki wuzuye amahoro uzobabwire ngo ni Yesu wangiriye neza
wewe yirate Yesu nawe baravuga ngo nuko umuntu yirata wese yirate ko yamenye Imana ure kwirata kuri umurundi ure kwirata kuri umunyarwanda ko aya matitre yose tuzoyavanaho azohera tuzigira mwijuru kandi twaba turi mwijuru tuzoba dusa urumva tuzoba turi dusa neza gusa nk'abamarayika mugabo we niwe rata kuri umurundi nukuri bizohera one day niba kuzika ntituzokwibuka kandi urumva niba naguhamba ntituzokwibuka ngo ari umurundi niyo hajya tugiye hajya ku mpanda tukarondera imva z'abarundi n'iz'abanyarwanda nta nuko twomenya ngo bane barundi cyangwa abanyarwanda twoza mu Rwanda tugasanga abarundi dushaka kumenya ngo uno muri cyangwa umunyarwanda en fait il est mort c'est tout rien que ça nta kindi cyongera kuri ico none gasha none nimba uzi neza ko friend of ari chini ya ulinzi ibazi musi hariya batugutera ko akavungo bye ngona tu vois ko dushaka kwirata ikintu uri tuvugisha ukuri gute ushaka kwirata ikintu uri gute ushaka guhangana n'umuntu ngo mutukane gute ushaka guhangana n'umuntu umukangisha kuzomwica umwishe wowe atakufa utayishimirere utayishimirere question simple simple nako question simple utayishimirere ukitukana utayishimirere ukiuana utayishimirere wewe ni wanyisha utayishimirere au utakufa ni wanyisha ntuzopfa rega rero ntavuga ngo binyone ngize ibintu uvuga urumva ngo nzokwica unyice rega nta muntu apfa imbere yo gupfa guys hajya upfa ugeca ukigeze mugabo ni wapfa ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa abapfa bapfira hehe mu mwami nibo bazobona ukugirane ukuzuka kwa kabiri sasa weye ushaka kubaho igihe cyose kugira ngo uzuzukire hehe uzupfire hehe hahigwa bapfa bapfira mu mwami nta mukirisa hari nta muntu ari perfect ijana kwijana twese turaba Kristo mugabo ntituri perfect yaba twari twera Yesu nta kintu kimwe cyari kumuzana ngo kubera ko yaje kugira ngo akize twebwe abanyabyaha so nimba Yesu yaraje kugira ngo je nitwe umugororotsi muri we reka Yesu yavuze ngo nuko rero ushaka kumurikira ngo nikorere umusaraba wiwe aze tugende normal yavuze uko kugira ngo umuntu wese amenye ko urugendo ruja mu ijuru atari inyama n'umuceri nta rimwe aramumva ikintu kigesha gusoma inyama n'umuceri mwembe canke isombe itetse neza mu muceri Yesu yavuze ngo ushaka kumurikira ngo nikorere umusaraba wiwe agire aze tugende nuvuga ngo nimba yabivuze gutyo nuko yarazi ko urwo rugendo rutoroshe so guys soyez positif soyez sincère soyez mbe bavuga ngo nimwabera nkuko so wanyu wo mu ijuru ari uwera Imana irankicaha kimwe mu vyaha Imana yanka cyane hari ubwiyemezi hari ubusambanyi bwo Mana yanjira bwanka cyane no kirenze byose no kwishira hejuru hari umuntu yishira hejuru ndakuraye utashuka ni wewe murabatware akimika abandi mu gihe cye nta na kimwe kimunanira agenga ibihe we wambaye unanana yakwambika ikamba y'uruhane nta na kimwe kimunanira agenga ibihe niwe ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye en fait il voit tout il gère tout il est hejuru ya byose so wowe rero wibaza ko uri hejuru nakanya kawe hariho n'umwisi uzosanga uri hasi hari wibaza ko uri hasi cyane hariho umwanya wawe harimo uzosanga uri hejuru rero ntiriwe ndababwira vyinshi naho atari bike gerageza mu abantu bari positif gerageza mu abantu bakundana gerageza mu abantu bakunda Imana surtout gerageza mu abantu biyeza ku munsi mureke ibyo guhangana
kubera ko ivyo guhangana ngivyo ryoha nimwiryohererwe muryohe cane mureke ibintu biri negative mukunda Imana mukunda abantu bayo ikirenze kuri ivyo twibuke ko twese turi abantu. So guys, nitarudia kuwa mukisema mukiniomba tena nirudie kuwaongelesha mi peke nitakuya, lakini nikaona ninaona mwaraje content yanje mukayikunda mukasanze ngaruka je nyenzo garuka je ninaona mutayikunze nzoba ndi kumwe n'umuntu ngaha. So guys, ciao ciao, je vous aime beaucoup, ndashimiye cyane abantu mukunda kuraba ibiganiro byacu mukagira subscribe. Big up sana to you Darcy, big up sana to you big up sana big up sana Shadrack, big up sana manager, big up sana Dudu, big up sana Nyandwi Pierre. Abantu mukunda kugira commentaire ndababona misi yose. Je ndavuga ati umuntu arabihiganiro cyacu utagira subscribe utagira gem na commentaire kugira ngo nzoze ndakumensiona. Thank you guys, je vous aime beaucoup. Ciao, peace.